naho aba ari mubiga umukobwa utegerezwa kumubwira yuko asa nayo kwiteke utamubonye utoryama asumba abandi bose urumva uriko urabeshwa nakubwiye mu rukundo nukubesha ugasanga ntunze n'umuntu mubi uriko uramubwira ukuntu none abajya bose barongogera babona bari beza hagiye umubaza ati vugisha ukuri bigiye ubona umugabo yakubwiye ubona atakubesha nawe wirata Wishi kumaramara uravye ntuba warabwiye umuntu kugira mwubakane karatima anarigeze kuvuga ko asa nayo kwita wajije nk'umuntu afise abana ati ya arabati n'ubundi nyene bwari ububeshi kugira umuntu ndonke ukuntu ndamutwara umukobwa aravuga ati jewe ntuzutse uje kundonderamwo busuki bubaca bashiramo akantu ati isugi zisigaye ku barozi iwabo iyo baroga kwako gusaba ikigongwe aciye kurandagurira umubiri yego usabishije ikigongwe umubiri wawe ejo wongeye ugwa mu ikosa uciye usaba ikigongwe uje kumesa impuzu ziwe umukobwa udashaka yuko yoba umugore wawe muri kazoza ntaza guhonyorere ku gitanda cyawe abahungu bamiza mu bihano abakobwa nabo badashaka abahungu babamiza mu masponsor gusaba ibintu kugira wa muntu nawe uteburuhe ugende umva ni ibintu bibiri umwe ikigwanisho umwe akoresha kugira yikurundi umwirukako nawe afise abandi bahungu ariruka kugira ngo bikundane kuko ari umukobwa asaba amafaranga uyu muhungu akayashira uyundi muhungu yego kugira uriya muhungu bikunde nawe amwemere uyu muhungu nawe ariko aratatagura umubiri wundi mukobwa canke amwamiza mu bihano kugira uyu mukobwa amuveko nawe hari ahandi hantu ariko arirukanga bariko bamurya amafaranga ibintu vy'urukundo n'intambara ata muntu yogwana ubunyene ngo ihere. Monsieur Focus turabaramukije natwe turabaramukije hama imisi myinshi tutabonana yego uyu munsi nagomba mwe muraduha akanya twe turayaga kuvyerekeye ingo n'imiryango nk'uko twama twabigize imisi itari mike bamwe mwaduhaye akanya tukayaga vyinshi cane kuvyerekeye ingo n'imiryango uyu munsi akabazo twari dufise sakandi na cane cane herekeye ku nkumi n'imisore bakiri mu rugamba rwo kurondera uwo bazokubakana. Ikibazo kica kihaba niki be nibihe bimenyetso bigaragaza yuko uwo uri kuripfuza yuko mwokubakana ahaye atanguye kugusaba amananiza. Murakoze cyane kuduha akanya no kutubaza ico kibazo. Ikintu gishobora kwerekana ko umuntu uhawurondera ko mwokubakana aguhaye amananiza cyangwa urashobora gusanga ugombye kuvuga yuko atagukeneye ibyo biragaragara bikaboneka ubuza gusha uratagata no kuvuga hariho ibimenyetso bigaragaza yuko umuntu we wipfuje ko mwokubakana atagushaka navyo ibyo bimenyetso biri ku mpande zose urashobora kuba wewe uri umuhungu aho urondera umukobwa kanaka uriya mukobwa nawe kubera abantu turemwe kwishi adashaka kukubwira ukora ati je sindagushaka sindagukeneye cyangwa ugasanga uri umukobwa wawe wihomeka ku muhungu kanaka nawe nyene uwo muhungu akaba atagushaka mugabo bikamugora kukubwira ati mukobwa nukuri umbabarire jewe sindagukeneye ivyo byama bifise aho biri haraba bivugisha ukuri bakagukura ku nzira hakiri kare n'abandi bantu bagenda bakagomba gukoresha ico no kwita amayeri kugira wewe uzote butahure ivyo umuntu uhawurondera katagukeneye utebe ubibone ivyo no bitanga ko nk'isiguro iyi ku ruhande rw'abahungu. Wowe uri umwana w'umuhungu urashaka kugenda ku mukobwa kanaka ukamusigurira bita ngo gutera imisitari kuresha urumva rero iyo uriko uraresha umukobwa kuko daboro ukugira urinde uhaguruka uri umuhungu yarezwe mu ndero nziza
reka ndayiterukira isu canke y'ikisilamu sinzi ko wewe uvyumva bwana n'uburi we indero nziza umwana w'umuhungu yakuze atajambagana uzosanga kenshi atinya n'umukobwa hari ahambere mugabo wowe sinzi ko vyobaho ko ari umuntu yotinya ariko kenshi ureka gutinya umuntu utarumva ko wamukunze canke wamushimye uribuka ndakubwira nti hariho gukunda umuntu no gushima umuntu no kuvuga ubanza ukamushima hama ukazomukunda ari uko nawe yemeye ko wabimubwiye bya bintu wamushima yego no kuvuga rero umwana w'umukobwa aha kwisi haruzuye abana b'abakobwa b'amayeri uraza akamubwira mukobwa uko nukunda gukunda naragushimye nako nuko ukemera ibinabiri ukavuga yuko uko nuko atawundi muntu naho abari mubiga umukobwa utegeza kumubwira yuko asa nayo kwiteke asa utamubonye utoryama asumba abandi bose urumva uri kurabeshwa nakubwiye mu rukundo nukubesha ugasanga ntunze n'umuntu mubi uri kuramubwira uko nuko none abajya bose barongogera babona bari beza hagiye umubaza ati vugisha ukuri bigiye ubona umugabo yakubwiye ubona atakubesha nawe wirata bishi kubaramara uravye ntuba warabwiye umuntu kugira mwubakane kagatima anarigeze kuvuga ko asa nayo kwita wajije nk'umuntu afise abana ati ya arabati n'ubundi nyene bwari ububeshi kugira umuntu ndonke ukuntu ndamutwara ndamutahukana aho kenshi rero ivyo vyari bisanzwe umuntu kugira umushikira umuntu tuza kugira ukuntu bimeze ni imyiyamamazo nyene yego uriko uriyamamaza kenshi nyene kugira ukabesha ukavuga ko umukobwa asa neza ko atambuka neza ameze neza kumbe nta kundi kuntu we wagombye cakwahuriye kuwo nyene yego niwe ushaka wowe ukanatsinda yiyankiye uratebuka ukaronka n'uwundi ukamubwira vya bindi nyene wa wundi nuko atokubona ivyo we navyo wambariye ko wamenze yuko atawundi muntu tusa uyu nawe wabimubwiriye nico gituma kibona abagore muhira mu ngo bama bafuha uba waramubwiye uti nta wundi muntu agusumba akaza abona ufise akandi gahaba acakubata bimwe wambwira warampenze we yarazi ngo nukuri yeka sukuri n'ikiyago kugira umuntu yubake umuntu rero umukobwa arashobora kukwiyambura uku kwa mbere kurike wowe urashobora kuba uri umuhungu mwavuganye n'umukobwa agasanga nawe nyene aho kukwiyamiritsa ku mwanya wa mbere agasanga yavyemeye akiyumvira agateka umutwe aho ati rero jewe ko uyu muhungu ntamukeneye reka ndamusabe amananiza kwagusaba amananiza aca agenda harya agaca kubwira ati umva muzamwitanye sheri waza akajambo ka sheri canke ka wanje kariko kariba abantu amafaranga amwe menshi cane agaca kubwira sheri nukuri je telefone yaciye ipfa imuka wewe ntaragukunda telefone yari ikomeye ngo ibisuko ngo vyaciye bisaza we sheri ngo je nukuri ngo impuzu ngo zamperanye ngo rabungurira impuzu nawe ukimbira uyu mukobwa bino bintu atanguye nibiki wewe twinjiye urukundo ejo dufate ejo canke no musi turi kuwa gatanu canke turi kuwa kane ahandi wiheze imishatsi cihera amavuta aciye ahera ikanda mbiri ziciye zihera aho ga aciye yanka atangura guhuraga nta n'inda y'agasama afise agomba amata kuko ari umukobwa hari abakobwa si benshi bakunda kukubwira ngo ndanyotewe inzoga ntabazinywa arakuntu abigenza we kwimvira none ibi bintu byose uyu mukobwa yambwira abimbwiye ku inshuro ya mbere ndabikora canke ndabireke urashobora kwiyumvira uti reka ndabikore ngira n'urukundo ivyo ukabikora akabona ati wa muhungu ntiyumva nariko ndamwikura none abana je nyiyomekako aciye nyiyomekako aciye ampa vya bintu
umva na satani na nyene cimufatiramo yego nka kurya ubonye amahera akorokanya umuntu inyuma y'umunota umwe utaramubwira ati ayo mahera yawe satani aca ati yatoruye atware wa mukobwa ari igihe ataba yari afise n'ingeso mbi sankane gacimwoca ati none ko abikuzaniye urabisubiza inyuma bitore agasubira agateka umutwe ati uyu muhungu ngo ndamwereke yuko jewe ntamushaka agaca akubwira ati jewe kweri muhira banse bariko bambarira yuko mbanza kuja kwiga nawe ukimvira ko yari yarahejeje imanite ndabigenze gute kandi kweri ngo naho ngo ariko bararondera ariko baracanga amahera yo kuja kwiga ubona je unkunda unterere kandi ngo nzoja kwiga imyaka 2 canke 3 nawe ugaca ugenda ugakura ibifaranga kuri konti abati sawa reka ndayamurungike yego aho kumbe wa mukobwa yariko arakwikura yego nawe ntiwabibona uguma utanga ayo mahera ivyo agusavye wewe yakuvuga ati ngomba ndamunanitse ya mahera nayatanze ukazobona na rya shuri ntagiye kwiga ukibati none bino bintu nibiki ashaka kwati yashedwa n'umunsi banyivye telefone wayiguze hari wamusanganye tekeno za tekeno aha mu makaritiye yego urazibona zimwe zisantushe zimwe zisanzwe kugira kunanize idatakaye aca kubwira ko agomba iyindi kuko urabizi neza amakuru yo kwizera ahantu nasanze kwirigara bariko baratanga amakuru bavuze bati yego n'umukobwa wenyene itelefone ishobora kugwa muri toilette yego carte sima akayisigarana n'umukobwa wenyene itelefone irashobora kumwijaka ikagwa muri toilette mugabo carte simu akayisigarana n'amanimero akabandanya ayafise ukimvira ko kubwiye ubunyene mu minota 10 ko telefone imugwanye mwiwese umva ntaza gutimba ngo uje kuvuga ngo basambure iwese yasobukwa vyoshoboka mugabo umukobwa nivyo bintu ngo aho rero naba yasize mu ubwenge wiwe abubu bamaze kumva ako kantu abanza kumara iminsi 3 atakuvugisha agacaca ku telefone yundi mbona ni nimero zawe sheri murazifashe ku mutwe mu telefone ngo ngo yaraguye se ngo bita takara nawe ugaca kumuha uburenganzira bwo kuja kugura carte simu kumba ari yayindi kuja ku mubiro ntazocayo hari n'abatimba aho ibitana byose akajoja kuyitora yego ntumenye yuko ariko arakunaniza vice versa rero umukobwa nawe arashobora kwihomeka umuhungu nawe atamukeneye mugabo n'abahungu nabo nyene umuhungu aho kumubwiza ukuri ati mukobwa kweri sinokubesha ndafise uyundi jewe sindiho ndaja mu rukundo nawe akibehanuje abandi bahungu ati urya mukobwa nani arankunda ati mugabo je sinashaka ko dukundana narakubwiye mu kiganiro caheze yuko abantu tuza kubaka dukuye indero kwirigara utumva bakubwira ati murye banza murye nawe ukimba ati urumva ngo uwo mugisha murye yego umukobwa kubera aba yaragukunze nawe ukavuga uti jewe ndabe kugira mveko yego ati urazoza ndagushaka we wacona ati bya bindi wa muhungu arankunda yego mbariye yuko wavuga avuze ngo mugomba waca yibaza ngo mugomba mukora urukundo yego nawe wamaze gushiramwo ijambo mu kumurya yego kuko umuntu muzobana bijya bavyita gukora urukundo mugabo umuntu iyo hawurya umuntu umva ho murya nyene bataho muzohurira yego babizi cumurya wewe akagira ngo ariko arakunezereza ngo muriko murakundana nawe uhora murya yego kugira ngo wirenganire ari nahajya rero uzosanga umuntu biramutse umuntu azana umuntu arongoye uwadashaka rero ukagenda ukamurya umukobwa akateba akabwira abantu ngo ngo cengo umusheri wanje nujya kuko abakobwa ntibafise kwihangana cyane na cane yuko uruhunga rubogare rumeze neza bacagenda rerekana ngo cengo umusheri wanje nujya yego nawe ujya muhungu yari kerageje
kumwikura mbere wa muhungu akanamubwira ati jewe utaje tukararana canke tukagenda gusohokanira inyanza kava ngaho ibujumbura akagenda inyanza bavuga igitega bakaja ibujumbura wa mukobwa akatibanga akabwira abavyeyi aca akabwira abandi ati jewe nitwe na sheri tuzosohokera hariya kumbe wa muhungu namushaka yagomvye ukuntu ati jewe uyu mukobwa basereka ndamunanitse ndabe ko yompeba bikarangira wa mukobwa yihanganye vya bintu akabikora rero kwa kubikora rero ariko aratakaza imico n'akaranga abahungu bo mu kibano baza bazi yuko agendana na ruhungu kanaka baryamana nuko ubu mw'iki gihe umuntu mukundanye uza wumva arakubwira ati je naho uje kunkunda kubera incuro nyinshi amaze guhemukirwa umukobwa aravuga ati jewe ntuzuze uje kundonderamwo busugi bubaca bashiramwo akantu ati isugi zisigaye ku barozi iwabo iyo baroga kuko wumva aba yarahemukiwe umwanya munini akavuga ati jewe reka mvugishe ukuri kubera dufata ari umukobwa usanga mw'ikaritiye ivyiwe bizwi ugiye kumukunda akubwiza ukuri jewe ukabuze uje urondera amasugi ntabwo ndamasugi sindimwo nawe wa mukunzi uguye mu rukundo ucuvuga uti cane je nta ngorane uruhungu nyene urundi rushasha kubera wa wundi yaramutabaguriye umutima n'umubiri agera yaho avuga ati jewe ibizoba nzovugisha ukuri umutura wunywa naho urura ugashika indani umugabo ugakira rero urabwira umuhungu ukuntu umeze kuko ndiko ndakwereka umuhungu iyo agomba kwikura umukobwa bimera nk'umupeja agomba gufunga umuntu bisabwe ko utosiba canke ngo ucererwe urengeje ko umunota umwe bicari bikosa uwo muhungu azokwama aragushira mu makosa umukobwa akakwemeza mw'ikosa wa mukobwa no musi arasavye ikigongwe umuhungu akaraba ati uyu mukobwa ko asavye ikigongwe reka ndakimuhe ukabona rero uti uyu muhungu kwanyamiza mu bihano none agakosa kose akantu kose kabaye ni ikosa ni icaha kuwa mbere wasavye ikigongwe arabihevye kwako gusaba ikigongwe akira kurandagurira umubiri usabishije ikigongwe umubiri wawe ejo wongeye ugwa mw'ikosa uci usaba ikigongwe uje kumesa impuzu ziwe urumva ntaranagutwara yakugize aciye akugira umuboyi ngira canke umuyaya ukamura musaba ibigongo uwo muhungu kenshi bizorangira mutabanye nico kimwe n'umukobwa yama arasaba ibintu umuhungu sheri ndanyotewe ngomba amata sheri ngomba ibi n'ibi urya mukobwa uzi umurabe muzobana n'umuhungu yamiza umukobwa mu bihano ntibabana kubera birya bihano agutamwo aba agomba kukwereka ko atagukeneye atagushaka kuko iyo umuntu umukeneye urihangana urukundo mugani wa Bibiliya rwiza rurihangana rurazira ishari umuntu umukunze uramuhanura atari ko umusize mu makosa ukamwereka ati sheri wanje vyari vyiza ko twama tugenda ubimeze ukuntu mugapana wa wundi aca yihikisha kugira nawe utanga indonke ikintu usaba ikigongwe ari umukobwa iwabo bafise amafaranga iyo arakugemuriraga yega wabonye umukobwa afise amafaranga iwabo urishavuza ahubwo inkoko arayizana akakugurira akantu y'ikigongwe ikigongwe nyene akagisaba kumbe na wewe ntumushaka rero udashaka umuntu akantu uravuze umukobwa udashaka yuko yoba umugore wawe muri kazoza ntaza guhonyorere ku gitanda cawe ntazageze kuko uko ikintu cose utari burye ntuzugishire mu kanwa kuko naho ntugicira cose ngo gihere amate aragenda ndani ari acide ikaruka ikwisha irarangira umuteye inda kubera aje ku gitanda cawe ugasanga iwabo bafise umwe asohora twa dupapuro ati bisabwe ko utosiba canke ngo ucegwe ugasanga uramurongoye ku c'inguvu kuko utarumenya no mu muryango wabo ukuntu bameze
ari umukobwa w'indero muzobana neza yashaka umugabo atari afise ubwibone, ari umukobwa yari afise ubwibone naho azokubwira ati kareho ntiwandongoye haje iterabwoba n'ubundi nkora ivyo nshaka yego wandongojwe n'agapapuro iterabwoba batanye manda. Si vyiza harya umaze kubona yuko umukobwa utomukunda ntuzugombe kuvuga ngo uriko uramurya ngo urye umwana kuko bizogera n'ingaruka mbi usanga uriko uriyicira umutwe n'umwanya birya n'ibintu vy'abantu batamenya Imana. Waramenye Imana rondera umukobwa mwumvikane canke rondera umuhungu mwumvikana, bibaye ngombwa naho mwogacishamo karya muko ubuzi yuko atari ukubesha. Nawe uri umuhungu ntuzurye umwana w'umukobwa uzi ko umubesha, vyopfuma muzovana wari uzi ko ari we uzotwara. Canke nawe uri umukobwa kubona abakobwa bararyoherwa, ntuzurondere umuhungu umubigira kugira umenyera ama exercice menshi ngo uzoze guhabuza umugabo wawe. Muhereza uzi ko ushaka ko ari we nyene azoba mwene vyo. Apana kugomba kurondeza kugira umenye ibi na biriya ugenda urivuga, birya si vyo kwivuga. Urivuga ko wamenye uhoraho, wivuga amatungo. Apana ntugende uravuga ngo urya naramuriye urya namuriye amafaranga ngo urya twarabya. Ubusara canke urakomeye canke uri muvyo utazi. Wewe ubaka umutima wawe uburyo bwaho n'abazogukomokako bazogendera mu ndero ukirisu, indero runtu, indero ndundikazi, ubu umugabo wijunja n'ijambo hamwe ata muntu n'umwe akwidogera, kuko harya Imana ntiba mw'ijuru iba mu bantu. Abantu waba babaje Imana iragusesemwa nayo nyene ikakurandura ikakurandurana n'ivyayo. Ntituri mw'ijambo ry'Imana mugabo ndiko ndakubwira muntu ugomba konona imitima y'abandi umuhungu canke umukobwa si vyiza. Rero ivyo bimenyetso bizogenda birakurangira neza ko atagushaka atagukeneye, yakwamiza mu bihano. Abahungu bamiza mu bihano abakobwa nabo badashaka abahungu babamiza mu mantu mu masponsor gusaba ibintu kugira wa muntu nawe uteburuhe ugende. Umva ni ibintu bibiri, umwe ikigwanisho umwe akoresha kugira yikura uwundi. Tuvuze yuko umukobwa agusaba ibintu akakunaniza kugira nawe utebe ubone neza ati uyu muntu vyiza no muvinyuma, kuko wewe ukumukunda umwirukako nawe afise abandi bahungu ariruka kugira ngo bikundane, kuko hari umukobwa asaba amafaranga uyu muhungu akayashira uyundi muhungu kugira uriya muhungu bikunde nawe amwemere. Uyu muhungu nawe ariko aratatagura umubiri w'undi mukobwa canke amwamiza mu bihano kugira uyu mukobwa amuveko, nawe hari ahandi hantu ariko ariyirukanga bariko bamurya amafaranga. Ibintu vy'urukundo n'intambara ata muntu yogwana ubunyene ngo ihere. Tuzovuga n'abandi bavuge mugabo ni ibintu bitariko birahera uno musi canke hirya y'ejo. Mugabo ugomba kazoza yigenzamo neza bigakunda. Hama kuri ico nyene none mu gihe wamaze kubona yuko uwo muntu ariko agusaba amananiza, nikihe kintu wokora wamaze kubona neza ati jewe uyu muntu nanifuza yuko twobana ariko ansaba amananiza kweri? Ibi bintu ndabona yuko umenga amananiza kuri jewe yananije. Nikihe kintu wokora? No kuvuga sibindi ikintu wokora wewe umaze kubona umuntu mukundana aha yarakunaniza ugenda mu cumba iwawe usabe ugire amasengesho wisonzeshe. Apana kwisonzesha mu vyo kurya, wisonzesha mu mutima no mu mpwemu ugasaba Imana ihishurirwa mbe bino bintu aha binsaba abikeneye. Rero ubonye yuko ivyo bintu aha yabisaba abikeneye wokoramwo bimwe, kuko ushobora kubikora ubanje kuraba uwari mbe ko kare ntaramukunda ntiyoga ntiyisiga mbe hoho
ubu nyene nsubirira abavyeyi ivyo ukavyibwira ego urukundo uratanga mu rukundo mugabo apana ko dukundana uno munsi ugaca utora ishida umuntu naho uri umukobwa w'igisuma wobanza ukarindira ukwezi mukamayina n'abahungu bubuga nuko none ko mukundana uno munsi ngo ugaca ugomba kumurya uno munsi nyene nabo nyene ntibisuma nyene nibisuma bihuye ni Christiana hayakina na Messi bajyaho imipira uzovyumira ibintu ayimeze nk'uko kuvuga neza umuntu umaze kugenda ukabwira umuntu ko umukunda ukabona yuko ariko aragusaba ayo mananiza wowe naho nyene ho guca ufata ingingo bijya bintu yariko agusaba urashobora gusanga wigenza ubuntu ivyo bintu ari byo wokoresheje muri kazoza kawe wociye uvuga uti kwaya binanizamwe aya mafaranga hansaba reka ndayubakemwo inzu reka ndayokoremwo ibi reka ndayoshire inzu ndayidekore yanje kuko nta mukobwa ngira yote bagatwara amahera yo kubaka inzu hovyo utari kijuju woba wabibonye hanyuma urashobora kugaruka ukimvira none ko jenda umukobwa akabanyamiza mu bihano aho umuhungu ntiyanyikuye ukabona neza ati uyu muhungu anyamiza mu bihano nkiri inkumi mbe tumaze kubana bizoherera hehe si hamwe azoca gukubita neza ubu ngo hariho abahungu abasheri n'abasheri bakubitana hari n'uwo numvise ngo yakubise umusheri wiwe buca bagira mariage ahubwo biragoye ko muzamuza mwarahenze komine paruwase ububwiriza yumva bigoye ucurimira uko nyene hama rero inkundo zimeze ukuntu uzobona abarovyi ugende nko kwitanganika ubu wagera uruzura urabona abana bagafata akantu bagashira kwigera hariho umuntu wewe urya muntu agenda agashira ikintu bacita icambo kwigera kugira agaburira isamaki isamaki ntishobora kubona neza yuko uyu muntu haya yigaburira arayikunda ntabwo ayikunda na gatoya nico kimwe n'urya muntu uzokumva yakubwira ucewe ngo asha ngo ndakunda isamaki urukundo rw'isamaki n'umuntu mbiga samaki iza kurya kajya kantu Imana yayihaye ivyigi hariya mu kuzimu ibivu n'ibindi vyizanye hayibona ubwibonye akantu gashashi ciza kukarya irakazira nico kimwe n'umuntu akubwira ngo je ndakunda isamaki kwe byo kuragi umuntu arakunda isamaki akunda icashira munda arikunda ubwiwe ntakunda irya samaki nta muntu numwe wowe wokunda ikintu ukagikura mu mazi ukaza kucica hamukakirya ukavuga ngo uragikundira ubuzima urikunda murya muntu rero umaze kubona barya urya mukobwa akunda ibintu nahajya bizorangira neza bamutwaje inda kuko urumva yakunze ibyo bamuha rwagwambo hama nawe uvuga uti nubundi jewe bino bintu hari abahungu batanga ibintu bakavuga ati nubundi naje umuntu manda muhereza ibintu urumva ati jewe reka jewe ncengira nti nce ndamufungura ukamufungura kubera yuko yakuririye ibintu yasamagi yakuririye ibintu mu mazi nawe uvuga uti nanje ndagufungura urumva ico gihe je nta kosa nori vuga bonamwo ukasobura umukobwa ugashima kurya ibintu by'umuhungu ukabona nawe arakuriye bireke uri umukobwa w'indero mubwira uti muhungu jewe urukundo ndaruguhaye turakundanye hama tegura uko tuzobaho nanje ntegure uko tuzobaho kurya wumva umukobwa akagenda akagura ibintu bijya umukobwa atwara umuhungu agategura ibindi hakagomba yuko igihe cyose uzoba ugomba kurya ikintu kiri kwigera iryo gera rikweze riratabura ntuzondera ikintu ku muhungu utagomba nawe kwakurya nibyo bishoboka kwe ibintu igihe cyose ugomba kuba umuhungu yiyubashe nawe reka kugomba kunaniza umukobwa kuko umukobwa nawe urashobora kumubwira ati nuze akabati none je nije batabagurira ubusa manisa nasanye yego bijya wakoze agasabuni nabizicoye nanabizicoye ntiyoga erega ijya mpuzu wamukuye ibeyo urarize umugani wundi ati urazi ukuntu
biryoshe impuzu ukura impuzu utazireka biba bigoye cyane. Nico gituma nshaka gusaba amafaranga. Uri umuhungu mwiza muzima ihangane hama urindire bizosha ureke kujabura inkono idahiye. Abobo barajaburana, umukobwa akajabura umukobwa, bose barajabura, umuhungu arajabura umukobwa akajabura. Uri hano akaudio numvise ngo yo ureka ntani kwa Mungu ntakomeye ureka niyandiye wewe we natangaye. Wewe twebwe mugani we anate uko niko dusigaye twakira abakobwa yifitiye Bibiliya. Umukobwa aje kukuraba ukibandikanya Bibiliya ugasoma muri Matayo no muri Luka no mu kuvayo hanyuma akagenduka ufise ipererezo uzovyumva ngo reka wewe kubera yaramenyereye bya bihungu bidafina bica bigirako wewe yaje hari n'igihe yarazananye inda y'uwundi muntu kugira gutege nawe agasanga warakiye uhoraho. No kuvuga rero igihe cose ubonye umuntu agusaba ibintu icitwa ibintu byaba ibintu by'uburyo uwo muntu mwigeko ntagukeneye. Yaba umuhungu na wewe ahaye agomba kugusaba ibintu ashobora kuba agukeneye canke ari byo ashaka, kuko ibice nka 70 by'abahungu arashaka kugusaba bijya bintu kandi anagukeneye. Mugabo ibice 70 nyene by'abakobwa bagusaba ibintu benshi ntibaba bagukeneye. 30% y'abagusaba ibintu barashobora kuba bashaka n'urukundo, bashaka uko muzona abana muga kubera ubukene bwiwe akavuga ati nta wundi muntu nosaba ikintu atari sheri wanje, reka nturi ngorane sheri wanje azakire ati ndabe ko abimpa, kandi umukobwa azokubaka naho wobimwima urakundana cyangwa ugatanga bike ushoboye kuronka. Muga wa wundi uzoza wone ivyo nyene ngo ufise umusheri ngo ntiwo kwigurira amavuta, ufise umusheri ngo ntiwo kwigurira impuzu, uzocura burya muntu yagomba kugukamisha ntiyagukunda. Ivyo nico nokubwira kuvyerekeye urukundo abarujamwe ugende waravye, kuko naho woba ukiri mushasha canke wararuvuyemo aho bakundana ubuhabona kandi ukayaga. Ntiturabasaza cane aho tutobona aho inkundo ziriko ziraba. Umuntu arashobora kubona ati uyu muhungu bariko baramuhenda, uyu mukobwa bariko baramuhenda. Ni vyiza yuko umuntu yomenya uko yitwara ntatakaze iki canke kiriya. Muri rusange ibintu by'inkundo n'ivy'ingo n'imiryango uzobibona aho bihurira naho umuntu mugashobora kuba mwabanye yamagufukamika uri inkumi ugatemberako. Hari n'igihe uzobona aguteye inda kubera yuko wowe waciye usabisha ikigongwe umubiri, kuko naho ntari umuhinga mu vya biology akenshi iyo umuntu yagize ingorane mu rukundo agahahamuka mu mubiri na cane cane abigeme arashobora kuja mu butinyanka giturumbuka kubera yumvise ubwoba bwo gutakaza ubuzima, kuko kenshi iyo utakaje umuntu wakunda urumva utakaje ubuzima ugaza kuzuca uja hehe mu bihe bibaye antisipe ngira ngo n'umugani wundi ugaca usanga urasamye kandi wari waraharuye. Igihe cose ugize ubwoba umukobwa urashobora kucuja mu bihe ugaca usanga vya bindi birabaye. Nico kimwe n'abarya abantu bafata abantu ku nguvu kubera bafise inkoho ushaka kuba agomba kwice mu ntambara, ugaca usanga umubiri uciye yajisha nabi uciye winjira muri periode yindi. Iyo periode irashobora guca ikukwegera ari nahajya wama ubona no mu bubakanye uzosanga hariko haravuka intahekana kubera yuko akeshi mu nkundo abagore igitsina cabo bakigize ikigwanisho. Urumva abagabo nabo nyene kugira ngo basaba ikigongwe kenshi nabo uzokwamubona iyo umugabo yakoshereje umugore acaza yama agenda agura ibitenge
kuko keshi abagore benshi barakunda abagabo bakosha kugira babasabishe ibigongwe ibitenge. Nico kimwe rero n'umugore iyo yabonye yacumuye yakoze nabi kugira ngo umubabarire benshi uzokumva umugore aca guhendahenda bikaruhuka ryabanga urikozeko. Umugabo w'ukuri azi kwihagararako si ukubera ko habaye amakosa mu rugo ko umugore ngo aca ashaka muryamane kugira yasabiremwo ikigongwe. Urumva igitsina ciwe akigize ikigwanisho kugira uhebe biriya aciye aguhendahenda. Ni vyiza gufata ingingo kubera rimwe na rimwe kubera umugore aba yababaye yibaza yuko birangiye araguhendahenze muciye muja mu rukundo muciye mwinjira muri Afrika y'Epfo bice birangira nawe kubera umubiri waza wataye equilibre aciye asama yareka aronsa uyundi mwana. Urumva muciye muvyara intahekana. Nako kantu abahinga mu vya biology bazoyabwira ako karamaze kugenda karibonekeza naho abanyafrika tutaremwe abahinga akesha irya mishwano iba mu rugo iratuma umuntu avyara intahekana kubera yuko muza kubikora biriya bintu mukabikorera mu maperiode atariyo ugasanga mbere umuntu n'umubiri waciye utakaza equilibre acaja mu tinyanga direct amarasa. Naho rero abagore n'abagabo mu ngo bimeze uko bamwe bagasabisha ikigongwe ibitenge. Mbe uzi ko hari abagore bavuga bati je naho yonca inyuma ngize chance nkabimenya n'igitenge akaca agenda akidunduza ku bandi n'igitenge n'ikirato ngo n'umushono. None wowe yamenye yuko akantu kiwe wamye kukareretesha mu rundi ruzi awati jewe kugira usubiye kuyaga na jetu cyane muri Afrika y'Epfo na jewe sinzi ukuntu bizaba vyagenze. Nawe urugabo ukimvira uti ngire karabaye uca ugenda ugaca ugura igitenge ukagisonesha n'ikirato n'agasaha keza utuntu twishi. Abagore rero benshi bakabati nibisanzwe nawe ari n'igihe aca avuga ati reka ngira ibintu sinzi ikintu sindamenya. Iyo umugore nawe wamufashe yagiye muri Afrika y'Epfo n'uwundi muntu ikintu abagore batanga sindanakimenya nama numva basebukwe basa aribo bahagirira ibibazo. Abagore biragoye nabo ikintu baca batanga ngira muri commentaire baraza ko biduha ndavyibaza. Abagore ikintu batanga iyo umugabo yamufashe yagiye muri Afrika y'Epfo ari kumwe n'uwundi muntu ikindi kintu nawo asabisha ko ikigongwe. Twumvise ko abagabo keshi baca bacibwa ibitenge. Abagore mbe mutangiye muri commentaire turazikeneye hama dukora ibindi biganiro twamaze kumenya ico naco umumwe yigomboza. Ibintu novuga yuko mu ngo n'imiryango twari tutarinjira mu rugo muga dutevye kwinjira mu rugo. Nibaza yuko ibintu nk'ivyo. Reka tubashimire ku kanya mwaduhaye nta kigoro mwagize. Sawa natwe tubashimiye. Sawa murakoze.